Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uriko uratega amatwi kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka ingene Yesu Kristo yatanze impanuro igihe yariko arasozera wa mugani w'umwana w'icangazi. Twarabonye kandi ingene Yesu yihanikirije abizera ngo ntibaganzwe n'ubutunzi bwo mw'isi, akabivuga afatiye ku karorero kabi k'umukuru w'abakozi bo mu rugo ari we muzezwa bintu mubi. Twarangije tubona amajambo Yesu yishuye abafarisayo igihe bamutwenga babonye ariko arababwira ivy'ubutunzi ko badakwiye kubwirundaniriza mw'isi. Umwana w'icangazi amaze kwisubiramwo yaciye afata ingingo yo gutaha, asubira imuhira kwa se, kandi ataha aciye bugufi cane nk'uko tubibona mu majambo yavuze ati, Data, nacumuye kuyo mw'ijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Akigejeje aho nyene muri ayo majambo, se yaciye abarira abashumba biwe ati, nimuzane n'ingoga umwambaro uruta izindi, mumwambike n'impeta ku rutoke hamwe n'inkweto ku birenge. Yababwiye yuko bazana ishuri inuze bakayibaga kugira ngo barye banezerwe. Yakoresheje amajambo avuga ati, kuko uwo mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse, nuko ngo batangura kunezerwa. Umwambaro urya muvyeyi yambitse urya muhungu wiwe yari yarabaye icangazi, yawumwambitse babanje kumwoza, kuko uwo muhungu yaratuye yemera yuko yacumuye. Yesu nawe yaratwogeje, niwe yiteguye kukwakira akakoza n'icaha ico ari cyo cyose, kandi n'abamutaye bose bamugarutseko arabakira. Kristo n'ubu ariteguye kubabarira n'abiyandurije mu gihugu ca kure no kubemera akabashira mu bana b'Imana. Iyo bihanye ibyaha vyabo, Yesu Kristo arabemera. Imbere y'umuvyeyi umwana aguma ari umwana, ariko umwana wiwe w'imfura umwe yari yasigaye muhira ngo igihe yari mu murima yaciye aza. Ashitse ngo yumva akanyamuneza k'indirimbo n'intambo hamwe n'inanga mu muryango. Abajije ivyariko biraba, bamwishuye yuko murumuna we yaje, kandi ko se yamubagiye ishuri inuze, ati kuko yamubonye akomeye. Uwo muhungu mukuru ngo yaciye aranka kwinjira muri uwo munezero. Birateye agahinda kubona umuntu abonye murumuna we agarutse bariko baranezerwa, none wewe aciye agira umutima mubi wo gushavura, ngo mbere n'uwo musi mukuru yaciye avuga ati sindawinjiramo. Se w'abo bahungu yaramwinginze ngo aze, ariko yaranse. Yamubwiye ati, raba iyi myaka uko ingana ndagukorera, ntaho nigeze kwanka ico wangeze, nanje ntaho wigeze umpa n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi. Ngo maze uwo mwana wawe aje yamaze ibyawe abisambanisha, umubagira ishuri inuze. Nawe aramubwira ati, mwana wanje tubana iminsi yose, kandi ivyanje vyose ni ibyawe. Ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko uwo murumuna we yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Muri uwo mugani rero twarigishijwe ingene umwana w'Imana ava mu muryango wayo akaja kuyerera mw'isi, ariko igihe yisubiyemwo agahindukira mu kwihana haca haba umunezero. Uwundi nawe twabonye yagumye muhira, ariko yagiye guhereza hanze, kandi umunezero wari ugeze yuko awusangira n'abo muhira. Wibuke yuko ubugingo n'umunezero bibonerwa muri Kristo Yesu, we atwinjiza mu muryango w'Imana.
mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 12 niho hatubwira ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Uwundi mugani twaganiriye ko nuwa wamuzezwa bintu mubi uwo twawusanze mu gitabo c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 16. Benshi baragerageza gukoresha uwo mugani bawushira mu vyifuzo vyabo ngo maze uwo muzezwa bintu avugwa nk'umuhizi. Uwo muzezwa bintu oya ntavugwa nk'umuhizi na gatoya, ahubwo yerekanwa nk'umusuma mubi kandi umuhemu. Uwo muntu Yesu yatanze ko ako karorero yari umuntu akomeye mu vy'isi, kandi ab'isi baramukunda kuko yari uwabo nyene. Dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 15 umurongo wa 18 n'uwa 19, isi niyabanka mumenye ko jewe yabanje kunyanka. Iyo muba ab'isi, isi ibikunzi cayo, maze kuko mutari ab'isi ariko nabatoranije mu b'isi, nico gituma isi banka. Reka ubu naho dusubire twumve ico uwo mugani uvuga. Yesu yabwiye abigishwa biwe ati habaye umuntu w'umutunzi yari afise umuzezwa bintu wiwe, bamumurega ko asesagura ibintu vyiwe, maze aramuhamagaza kugira ngo amubaze ivyo amwumvako kandi yongere asuzume ubutunzi bwiwe, kuko atagikwiye kuba umukuru w'abakozi bo mu rugo rwiwe. Kubera ko yari azi ko yakoze nabi, wa muzezwa bintu yaciye akoresha amayeri, ahamagaza abafitiye imyenda shebuja kugira ngo ababaze umwe wese umwenda amufitiye. Yarabajije uwa mbere ivyo afitiye shebuja, nawe ati ndamufitiye ingero 100 z'amavuta ya elayo. Aca amutegeka ko yandika ingero 50. Uwa kabiri nawe yari amufitiye ingero 100 z'ingano, uwo nawe acabwirwa kwandika ingero 80 zonyene. Hanyuma uwo shebuja ngo yashimye uwo munyabigega agabitanya kuko yakoze ivy'ubwenge, ngo kuko abana b'iki gihe bagira ubwenge mu vy'ubu bugingo kurusha ab'umuco. Umuzezwa bintu yari umuntu ajejwe ubutunzi bw'uwo wundi muntu w'umutunzi. Abazezwa bintu basabwa kuba abizigirwa, ariko twarabonye ko uwo muzezwa bintu mubi wewe yari kure y'ubwizigirwa, akanyuranya na wa muzezwa bintu wo kwa Aburahamu. Uwo muntu nta n'ukwicuza ivyo yakoze ngo yihane. Uwo rero mw'isi yitwa umunyabwenge, kuko kenshi hari abantu bashima umuntu azi kubesha bakagira ngo afise ubwenge. Ntaco yari ashoboye gukora, n'ugusega vyaramutera isoni. Uwo muzezwa bintu yaciye abwira abantu baheraniye shebuja ko bokwandika bike bike kugira ngo azorihe bike mu vyaheranye. Uwo munyabigega yarazi ubwenge bwo mw'isi bwo kwigwanako, kandi ab'isi nico bamukundira. Abizera Kristo twese ivyo dutunze dukwiye kumenya ko ari ivy'Imana, kandi natwe turabazezwa bintu gusa. Dutegerezwa kubikoresha nk'uko Imana igomba. Abakristo benshi uyu munsi bazi ubwenge bwo kwegeranya itunga ryo muri iyi si, ariko Imana izotubaza ingene twakoresheje iryo tunga kuko ariyo iriduha. Yesu yariko acira uwo mugani abafarisayo, nabo bari abantu bakunda itunga. Bumvise ivyo vyose baramutwenga cane. Arababwira ati mwebwe mugomba kwiyerekana nk'abagororotsi mu maso y'abantu, ariko Imana yo irazi imitima yanyu. Imana ni ivy'ukuri yari izi imitima y'abo bafarisayo, kandi nagomba ndakubwire nawe mugenzi ko Imana izi umutima wawe, eka irazi imitima yacu twese. Uburyarya woshobora kubugira ku bantu, ariko ku Mana hoho menya yuko ibona n'ivyikinze imbere mu mutima. Kubw'ivyo rero wegere Imana ataburyarya, kuko ntaco ihishijwe. Mu cigwa c'uwu munsi tugomba turabe umugani w'umutunzi n'umworo, hanyuma twihweze inyigisho za Yesu ku vy'ukwizera n'izerekeye ibitsitaza. Turarangiriza ku gitangaza Yesu yakoze mu gukiza abanyamibembe 10. Amajambo twigako
ari mu gihimba ca 16 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, duhera ku murongo wa 18 tuce tubandanya dushike ku murongo wa 19 wo mu gihimba ca 17. Tubanze dusome uwo murongo wa 18. Avuga ngo umuntu wese yirukana umugore wiwe akarongora uwundi abasambanye, kandi n'uwabira umugore yahukanye n'umugabo wiwe aba asambanye. Aya n'amajambo Yesu yabwiye abafarisayo bari bamubajije ibijanye n'ibwirizwa rikomeye, hanyuma bakamubaza nuko boshobora kwahukana. Yesu yabwiye iryo jambo abo bafarisayo kugira ngo barabe ko babubahiriza ivyagezwe, kuko ari byo bashira imbere. Reka rero turabe uwo mugani w'umutunzi n'umworo. Uwo mugani wari ujanye no kubaho kw'Abisirayeli nk'iyindi migani yose Yesu yaciye. Umurongo wa 19 uvuga ngo habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambarabami n'izera nziza, yamadibamye mu vyiza imisi yose. Muri iyi nkuru tubona yuko umutunzi yarinze apfa, umutima wiwe uri kure y'Imana. Muri uwo mugani rero Yesu avuga ivy'ubu bugingo, agaca ashishikara n'ivy'inyuma y'urupfu. Reka turabe uwundi avugwa iruhande y'uwo mutunzi. Ku murongo wa 20 n'uwa 21 haratubwira ngo kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro, yatembagara kw'irembo ryiwe, yatonyanga ibisebe, yipfuza guhazwa n'udukorokera munsi y'imeza y'uwo mutunzi, kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Hano rero turabona abantu babiri batandukanye cyane. Umwe yari umutunzi wo hejuru, uwundi akaba umworo ruhebwa. Uwo mworo yari atunzwe n'udukoroka tuva ku meza y'uwo mutunzi. Ikitashoboka co ni uguhabwa kaze ku meza y'uwo mutunzi. Ariko wumve yuko n'utwo twakorokera munsi y'ameza imbwa z'uwo mutunzi zaratumutanga. Mu by'isi nta vyizigiro yari asigaranye. Abamuraba bose bagira bati n'ivyo mw'ijuru ntavyo yoba cibaza. Ariko rero twumva ico Yesu avuga ku murongo wa 22. Havuga ngo hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujana mu gikiriza ca Aburahamu, na nyamutunzi arapfa arahambwa. Aha urabona ko Yesu avuga ivy'inyuma y'urupfu nk'uko womengo nyene nibisanzwe. Ati wa mworo apfuye, abamarayika baciye bihuta baramuterura bamujana mu gikiriza ca Aburahamu. Wa mutunzi nawe amaze gupfa baramuhamvye. Umugabane wiwe wabaye utandukanye n'uwa wa wundi yari yaragorewe kw'isi. Turabe ku murongo wa 23. Hatubwira ngo ari kuzimu ababazwa cane, ararangamiza abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Aha turabona ibintu bibiri. Ica mbere ni uko ikuzimu ari ahantu ho kubabazwa. Ica kabiri ni uko n'inyuma y'urupfu abantu baguma bamenyana. Umuntu aguma ari wa wundi nyene, yaba mu mubabaro canke mu munezero. Urupfu ruvuga gutandukana, ntirutuma umuntu ahera ngo azimangane. Adamu amaze gucumura yaciye atandukana n'Imana. Aho niho yatanguriye kuba uwapfuye. Urupfu rwiwe ku mubiri rwagiye kuboneka inyuma y'imyaka amajana. Abantu barapfuye bagenda kubera icaha. Ariko ijambo ry'Imana rivuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 11 umurongo wa 25 ngo Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uwuriho wese anyizera ntahazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. No mw'ikete Pawulo yandikiye Abanyefeso igihimba ca 2 umurongo wa 1 naho nyene arababwira ati namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibigabitanyo n'ivyaha vyanyu. Erega uwutarizera Yesu Kristo ngo aronke muri we kwa kuzuka, aguma mu rupfu kubw'icaha, kuko arico gitandukanya umuntu n'Imana. Hari urundi rupfu, urupfu rwa kabiri,
ni ukuvuga ugutandukana n'Imana kw'ibihe bidashira. Mu gikiriza ca Aburahamu havugwa muri uyu mugani ni muri paradiso. Igihe Yesu yapfa, abizera bari basanzwe bari muri paradiso baramaze gupfa, barazutse maze badugana nawe. Abari kuzimu nabo babaye abasi b'Imana, bazozuka bacirigwa urubanza igihe Yesu Kristo azogarukira. Mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 20 umurongo wa 15 haravuga yuko umuntu wese atanditswe mu gitabo c'ubugingo azotererwa mu kiyaga caka umuriro, arico rupfu rwa kabiri. Uwo mugani rero ntituwumve uko utariko. Yesu ntiyavuze ko wa mutunzi yaterewe ikuzimu kubera ubutunzi bwiwe. Oya namba, kuko na wa mworo ntiyagiye muri paradiso kubera yuko yari umworo. Urupfu rwababereye inzira yo gushika ahakwiranye n'umwe umwe wese, hakurikijwe ivyari mu mutima w'umwe wese. Yesu aratwumvisha yuko Imana itaraba ibiboneka inyuma, ariko iraba mu mutima. Ku murongo wa 24 naho haravuga ngo, arasemerera ati, aha rero wa mutunzi acitse ubusega, wa mworo nawe abaye umutunzi. Usomye umurongo wa 25 n'uwa 26 uca ubona amajambo avuga ngo, Aburahamu aramubwira ati, mwana wanje, ibuka yuko wahawe ivyiza vyawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi. Ubu amariwe imibabaro hano, nawe uraseserezwa. Mbere ukuye n'ivyo, hagati yacu namwe hariho imanga ihambaye yashizweho, kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakajaho muri ntibabishobore, kandi ngo ntibave iyo ngo bashikaho turi. Abapfuye uwo munsi bizera barakiriye agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, imibiri yabo irahambwa igasubira mu ivu, ariko impwemu zabo zija kubana na Kristo. Mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igihimba ca 5 umurongo w'8 havuga ngo, egome turinda mu mutima, kandi ico turushiriza gukunda ngiki, nukugerera kure y'umubiri tukaba iwacu mu mwami wacu. Abapfuye batizeye nabo n'ubu bamanuka ikuzimu, ahantu h'umubabaro. Bazokugwayo bateregwe mu kiyaga caka umuriro, kandi nyuma yaho nta bazoba bagisubira kuja ikuzimu. Ibi turabisoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimba ca 20 umurongo wa 14. Imibiri yacu siyo twebwe, imibiri ni inzu tubaye turagereramwo gusa. Igikuru naho tuzoja tumaze kuva mu mubiri. Mbega wewe wumva uzoja hehe? Udahisemwo Yesu ngo uzoje mw'ijuru, uzoba uhisemwo kuzotabwa mu kiyaga caka umuriro categuriwe Satani n'abiwe, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 25 umurongo wa 41. Ukiriho niho ufise umwanya wo kwihitiramwo aho uzoja inyuma y'urupfu. Nshuti yanje, menya yuko umaze gupfa atakandi karyo uzosubira kuronka ko gufata ingingo n'imwe. Wa mutunzi amaze kubona amarushwa y'ikuzimu, yatanguye kwicuza abonye ko atagikira. Umviriza amajambo yakoresheje. Havuga ngo, nawe ati, ndakwinginze se muvyeyi, umurungike mu rugo kwa data. Uwo mutunzi yari yatahuye yuko abo yasize kw'isi bakwiye kwihana bagifise uburyo, ngo ntibazobone ayo yarabonye. Mugenzi, nshuti yanje uri kuranyumviriza, yaba abacumukuriye kuri iyi si bose boshobora kugaruka, nta kindi bokora atari kuvuga ubutumwa. Turasoma ku murongo wa 28 kugeza kwa 31 ngo, kuko fise bene mama 5, ababwire uko bimeze, ngo nabo ntibazoze hano hantu ho kubabarizwa. Aburahamu aramwishura ati, bafise ibya Mose n'ivy'abavugishwa n'Imana, nibabumvire. Nawe ati, oyaye Aburahamu muvyeyi, ariko nihajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana, ntibokwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye. Hari abibwira ngo abantu benshi boca bihana hagize uwapfuye agaruka kubabwira ubutumwa bwiza, ababwira ingene bimeze. Ariko twibuke yuko hariho umwe yagarutse avuye mu bapfuye,
izina ryiwe ni Yesu Kristo, kandi yaravuze n'ubu munsi aracavuga, ariko abantu benshi barase kumwumvira. Nshuti yanje mugenzi, mbega niko uwo Yesu bamwemeye kurusha Mose n'abavugishwa n'Imana? Oya namba. Nuko rero nagomba ndakugira inama mugenzi, ntutevye guhitamwo ubugingo. Ega nta buryo buzoboneka bwo guhitamwo umaze kuva muri uyu mubiri. Inyuma y'urupfu haza urubanza. Yesu amaze kubacira wa mugani w'umutunzi n'umworo, yaciye abereka ko ikibi atari ugucumura gusa, ariko hari ugutuma abandi bacumura. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 17 dusomye imirongo 2 ya mbere, haratubwira ngo, kandi abwira abigishwa biwe ati, ibitsitaza abantu ntibizobura kuza, ariko uwubizana azobona ibara. Ivyoba vyiza nuko yohambirirwa urusyo ruremereye kw'izosi, agatererwa mu kiyaga, hako atsitaza n'umwe muri aba bato. Iryo jambo rikaze gutyo Yesu yarivuze hageze. Ibaze nawe umuntu adandaza ibiyayuramutwe, agahereza urwaruka, nago rukihereza ubwicanyi. Uturorero tw'ibitsitaza ni twishi, ariko uzirikana ibi: hazoba agahinda gakomeye ku muntu azoba ariko arababazwa muri Gehinomu, ariko umwana wiwe nawe akamubwira ati, muvyeyi wanje, naje muri uwo mubabaro kuko nakwiganye. Ewe nshuti yanje uri kuranyumviriza, reka twumve impanuro Yesu yatanze, ariko arabwira abariko baramwumviriza ibijanye no guhariranira. Yababwiye ati ku murongo wa 3 kugeza ku wa 6 ati, mwirinde mugenzi wawe niyakora icaha umuhanure, niyihana umuharire, kandi niyakugirira nabi indwi ku munsi, agahindukira incuro indwi akakubwira ati, ndihanye, uzobimuharire. Kandi za ntumwa zibwira umwami Yesu ziti, nutwongere ukwizera. Umwami arabishura ati, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobarira iki giti c'umusukomino muti, randuka ubadikwe mu kiyaga, kandi cobumvira. Aha Yesu ntiyagomba gushigikira amakosa, mugabo yagomba kwigisha abigishwa biwe ko bokwama bafise umutima wo kugirira imbabazi uwuzisavye, naho yozisaba keshi. Umurongo w'indwi kugeza ku 9 hatubwira ngo, ariko ninde muri mwebwe afise umushumba amurimira canke amuragirira intama, iyo yinjiye avuye ku kivi canke kuragira, mbega yomubarira ati, ngwino n'ingoga wicare urye? Ariko ntiyomubarira ati, arura ibyo kurya vyanje ukenyere ungaburire, gushikaho mpereza kurya no kunywa, nawe hanyuma ubone kurya no kunywa? Mbega akengurukira uwo mushumba kuko yakoze ivyo yamugeze? Aya majambo natwe arakwiye kudukebura. Mbega tweho twiteze ko Imana idukengurukira kubera yuko twoba twarakurikiye neza inyigisho z'ijambo ry'Imana kandi tukagendera mu vyagezo vyayo? Ehe rero nshuti yanje, ico wari ukwiye kumenya nuko iyo wubahirije ivyagezwe vy'Imana uba ubikoze ku neza yawe, kandi ubukoze ico wategerezwa gukora. Yesu aravuga ku murongo wa 10 muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 17 ati, muba ariko namwe mugira, nimwaheza gukora ibyo mwagezwe byose, muvuge muti, turabashumba b'imburakimazi, twakoze ibyo twategerezwa gukora gusa. Nagomba nshuti yanje turabire hamwe igitangaza Yesu yakoze mu gukiza abanyamibembe 10. Wo kwibuka yuko Yesu yari amaze gufata inzira yerekeye Yerusalemu. Usomye ku murongo wa 11 kugeza ku wa 16 haratubwira ngo, maze bari mu nzira baje Yerusalemu, aca hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10, bahagarara kure baratabaza cane bati, Yesu mwigisha, tugirira imbabazi. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereka abaherezi. Bariko baragenda barakira, barahumanuka. Umwe muri bo abonye akize, agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima, kandi uwo yari Umusamariya. Abafarisayo
barabonye ibyo Yesu yakoze baca baramaramara baranababara cyane. Reka twumve ibyo Yesu yavuze ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19. Haratubwira ngo Yesu arababaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari umunyamahanga? Kandi aramubarira ati, va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Mu banyamibembe bashika 10 bose bakize iyo mibembe, umwe gusa niwe yagarutse gushima. Yesu nawe acamuharira n'ikindi gihambaye, yaciye amuharira n'ivyaha. Abandi 9 barakize ku mubiri niko, ariko imitima yabo ntiyakijijwe. Abakristo dukwiye kwamana umutima wo gushima. Iyo tugiye mu makoraniro yera, dukwiye ahakuru gushimira Imana ivyo dukorera. Imana irahimbagwa n'ishimwe ry'abana bayo. Nshuti yanje, uri kurakurikirana kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, iga kwama ukengurukira Imana. Imana yagukoreye vyinshi nawe urabizi. Rero Uhoraho arakeneye kumva ishimwe riva mu kanwa kawe. Uko niko umuvyeyi atonezererwa n'umwana w'intashima, n'Uhoraho ntanezererwa n'ubudashima ivyo yamukoreye. Nuko rero wamushima, naho woba mu bihe bigoye, witege ukugirwa neza n'Imana. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye cyane yuko uri Imana y'urukundo. Nturobanura abantu ku cubahiro, ariko umutima w'umuntu iyo wemereye Yesu ko awugereramwo, urawiyegereza utaravye yuko ari umworo canke umutunzi, utaravye ikindi kintu na kimwe. Ndasengeye rero umuntu yumvise kino cigwa, afata ingingo Mana yo kuguhindukirira, kugira ngo nk'uko Lazaro yaje kuba mu gikiriza ca Aburahamu, aba ariko umuntu wawe nawe ahabwa uburenganzira bwo kuba mu bana b'Imana bazoza kubana na Yesu ibihe bidashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http uturongo tubiri duhengetse ttb://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ivyanditswe vyera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.